Vanya Ice ntayitafise. Ndiko nuko bari ariko n'umunyempano. Yego. Siko? Arafise impano muga ntayitafise. Umuntu badakunda kubikinira ko ni Natasha Burundi. Kuko Natasha Burundi arabatamwa amahera. Kuba ndiko ndiruka inyuma ya Sat B. Atacho ndonka ku kwezi bizomfasha iki. Kuba ndiko niruka inyuma ya Monia Fleur. Atacho ndonka ku kwezi bizomfasha iki. Ego. Izi showbiz yo mu Burundi kiri kuri level ya showbiz yo mu Rwanda. Mu Burundi twaramaze gushika kuri showbiz irenze bro. Sana. KHADJA NIN is a Burundian singer and musician. Burundian singer. KHADJA NIN ni umuririmbyi w'umurundi kazi. KIDUMU na Vichou reka mvuge kino kintu bambabarire cyane. KIDUMU na Vichou babandanye barimba live music. Indirimbo ya abo yanse gutahana nabo. Nibo bagarutse baraheza baramwima ama interview ku radio yabo. Baramwima ama interview ku TV online yabo. Baranka kumupostinga ku mbuga zabo. Yeah, check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Yo. Wagwan. Ladies and gentlemen, are you ready? Bro, amakuru yawe bro. Alhamdulillah. Turagarutse undi munsi kuzindi nguvu. Cyane big energy stand up. Chakibanza nyene. Abakunzi banashare je baranyohera man. Abakunzi banashare baravuga ati Easy MC Gundos muramure kuri miriro cyane. Jikintu kinyohera. Ego. Nuko biyongera ku munsi ku munsi. Cyane gose. Abona ko dushizeko ikiganiro. Ego. Bambe dushutinze ikiganiro. Ego. Hari abariko baraja ku munyene. Nitwagishira ko hari abandi baza kujako nabandi. Ego. Ego kweri. Ego. Reka tubaramutse cyane aho bari hose, aho uri hose umenye ko tugukunda cyane gose, umenye ko tukwitayeho, umenye ko kandi uri umuntu wacu cyane gose. Kora subscribe ukaburi mushasha, ukaba warumaze kuyikora naho, gira share ibi biganiro bitange ku bandi nabo bumve ku buryohe bwa Anashare. Burarenze man. Sasa bro, reka tubanze dukorera abadutumye. Tubanze dukorere abadutumye kwanza. Ego. Hari DH Telecom. DH Telecom ikora ibintu bijanye na impression. Ni imprimerie ikomeye cyane. Mu gihugu cyacu niyo ya mbere. Ego. Reka barabeka no ka video kababwira ivyo ikora, amace tugaruka tubabwire nabandi tuba turiko turakorana cyane. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta. DH Telecom ni nyishu kuri bose. Byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane nibaza ko bahejeje kubona aka video. Tuba turi kumwe kandi na bartender bar Shewili the bartender. Bafise nabo service z'akabare. Bafise novuga gute igikoni kimeze neza, ibinyobwa by'amoko yose. Duhora turanga muri commentaire abantu benshi bamaze kuhashika. Benshi bari batwandikira tubari ati Anashare mwarakude cyane kutubareka iya kibanza kuko turaduhashika tukubaka umubiri cyane tugaheza inyota. Ubona neza yuko ni place irenze cyane. Irenze cyane ndavyemeza irenze cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri kino gihe bamaze imisi babona n'abaririmbyi bahakorera ama clip video cyane. Tuvuga n'indirimbo zimaze gukwirirwayo. Hari n'indirimbo intagaso
hari n'indirimbo ya imwe tuzo sinokwirana ya Double J hari n'indirimbo nyinshi hari n'ibiganiro byinshi bariko barasaba biciye kuri Anashare bagiye bavuga ati sinza kubavuga ama account za YouTube zabo ariko maze imisi mbona ibiganiro bagenda barondera Willy ati twarabonye location twayumvise muri Anashare muri analyse za Anashare ati ni muduhe dukore izi tunasaba n'abandi ba boss nibaza ni dukore nibaza na ukazi man dukore man nibaza na ukazi dukore umuntu wese yahisemo gukurikirana Anashare Bartender Bare iri mu Kabondo Ego Avenue Ganza nimero 2 Ego bagende hajya basohokere n'imiryango Ego n'abasheri Ego kweri cyane gose sasa rero yo twinjira mu kiganiro cacu ikiganiro cuno munsi no muziki uno munsi turagarutse mu miziki mu miriro y'imiziki abariko baradukurikirana bicare hama bavuga ati muri commentaire baze kutwandikira bavuga ati bino bintu mwavuze turakeneye yuko muzokongera k'ibindi bintu kana kuko mbazi neza yuko abakunzi ba Anashare batera biyongera kandi bava mu bihugu bitandukanye ego tuje nko tuje mu muziki ego reka duhere kuri kino kintu ego biriko biravugwa neza ko ari abajournaliste bamwe ego bica umuziki w'u Burundi ego w'abakobwa cyane ego ndetse n'abahungu ego aho rero ni mu babivuga muri we yihe nuko hari abaririmbyi benshi b'abahungu bidoga ko basabwa ibiturire ambavu y'amahera ya promotion n'abajournaliste kugira ngo babagirire kakanu ka bonus no kwita ko kubavuza canke kuguma bavuga cyane urakoze cyane kujana muri uwo mwanya abakobwa nabo bidoga ko basabwa cyane kuryamana nabo bajournaliste canke amananiza reka tuvyita uko muvugo mbabarira amatwi ibi rero aba bana barira baririra novuga ko ari ivyo bituma muri no myaka tutariko turaronka impano nshasha ngo twumve amahiti mashasha ngo tumenye ubu yazamutse no mu upcoming yaduze twamumenye muri no minsi reka mbonereho no kuvuga ko hariho indirimbo nshasha iri kiraduga iyo umuririmbyi wa gospel yitwa CG indirimbo yitwa Komsa cyane ijya ndirimbo ni hit sasa bro rero aba bajournaliste bameze uko bafise ingendo canke aba promoters numbaze bari mu mice yose abajejwe gupromotinga umuziki ubabona gute izi naragiye mvugana nabo mu bakobwa canke mu barundi kazi bro bafise intunu bafise stress bafise amarira ku mitima yabo kuko bano bamenyesha makuru benshi si bose ariko benshi muri bo babasaba mu mananize nkuko babivuze siko reka ndakwibariza izi urigera ubona umukobwa yitwa Vania Ice arengana level iyo ariko ashake asohore hits after hits Vania Ice ntayitafise reka ndakwibariza izi ariko n'umunyempano yego siko arafite impano muga ntayitafise siko iyo hiti rero aba bamenyesha makuru benshi baramaze kwishiramo kumengo hiti bazoyigira hiti biciye mu nzira zabo baca basaba bano bigeme amananiza siko ndemeze neza yuko Vania Ice gihamaze muri industry bro aba yaramaze gufata hit mu gihugu cyacu Burundi mu gisata c'abakobwa siko ariko bamwe bo ba journaliste cyangwa bamenyesha makuru bagende babasaba amananiza siko bikaza gutuma neza yuko turashobora kubona umwana w'umukobwa aduze muri kino gihasohoye hit kaye buryo umukobwa kugira aduge pe birago mze n'intambara dufite abakobwa benshi baririmba bafise impano Sabastar bafise impano turafise Vania turafise Kelina bafise impano pe turafise undi mukobwa ninde buryo Moni arafise agahiti gato
Umonya nawe nibaza ko ari uko yakoranye na Nshuti. Yakoranye na Nshuti nawe yarafise connection y'abano bantu bamenyesha makuru bari impande cyane barabagenzi biwe. Siko hari n'abakobwa benshi ngaho muri industry. Siko benshi bahora bacibwa intege bivuye kuko yuko no musarasoye indirimbo. Ni indirimbo irakundwa cyane. Indirimbo ubona yuko iri kuri hit cyangwa indirimbo ubona yuko yanditse neza. Nuwana yisohoye ni umwana w'umukobwa afise talent yiwe yo kuririmba. Ariko rero mbaza ati mbega bipfira he izi bano bamenyesha makuru benshi barakunda kubasaba amananiza. Bakaca bagomba ngo turakeneye yuko uzoza kundaba muhira aza kukura bamuhira. Uribagiye yuko afise umukunzi. Uribagiye yuko yubatse. Umuntu badakunda kubikinira ko ni Natasha Burundi kuko Natasha Burundi arabatamwa amahera. Nako afise inoti. Natasha Burundi arabahemba tigera mu mvuzi. Ko afise inoti. Siko niwe yavuze ngo buriya udafise amahera ntukora umuziki. Siyo yabivuze. Siko bumve neza yuko bano bamenyesha makuru bacu bamwe barakura ikosa rya mbere ribo batuma niterambere mu muziki ripfa ku gitsina kobwa cyangwa gitsina gore. Siko turashobora kubona umwana izi reka mvuge hari umwana w'umukobwa yigeze kundondera arambare ati MC je ngenda kubarira intahe kanaka izi ndamuvuga mu kiganiro uwo mukobwa muvuge reka namureke oya muvuge gusa ntuze kuvuga umujournaliste yabimukiriye sawa n'umukobwa yitwa Baby She Love Lamoze siko ico gihe baraza kwiyumva hari mu ntara ya Gitega bari bagiye mu bintu by'amamace n'abamenyesha makuru siko abo yanse gutahana nabo nibo bagarutse baraheza baramwima ama interview ku radio yabo baramwima ama interview ku TV online yabo baranka kumupostinga ku mbuga zabo yari yasohoye akaririmbo karyoshe siko gushika nino sahara abantu bese babigiramo ma beef cyane siko ayiko izi none habuze ki kugira Kelina agire habuze ki kugira Kelina ari talented afise impano ni umwana afise look nziza izi asa neza siko look yiwe irateye igomwe izi hari ibintu bamwe bandi bamenyesha makuru bamaze kubona yuko umukobwa ngo yanse kuza kumuraba muhira cyangwa ngo yanse ngo kuza kumuhanga ibintu kanaka ngo sinzomuha support ngo sinzomufasha muko mukora iki muri industry y'umuziki w'u Burundi muko murica abana muko murica industry muko murica abana new gen zibako baraza sawa siko bano bamenyesha makuru bacu nabo nyene barakwiye kwicara bakiga aha rero ndazi hari bese bagira badutira amabuye ari abantu bese bagira badutira amabuye ndavye imyaka Vania Ice amaze siko izi hari umukobwa yitwa Kissy Shine no muririmvyikazi yarigeze kubasura indirimbo yitwa sindayibuka neza ariko amaze igihe kinini atari karasohora manager wiwe yari manager bari basangiye na Kelina uwo manager ni wo wari kara managinga Kelina muri kino gihe siko umukobwa manager nini uyu mu manager yitwa Ireri nyambari cyane Ireri uyu mu manager yari manager wa Kissy Shine ariko Kissy Shine yarafise umugwiza atunga cyangwa umuboss amutamwo imitahe yego hama Kissy Shine bamuhaye iyo mitahe akaca yizanira manager amu managinge mu bikogwa kugira basohora ibikogwa ariko amahera yahabwa uwo mu manager ujya twavuze twashesha gafu urakoze cyane siko isi ikintu ngira mvuge geragira ngo muvuge n'ibintu byiza muga ntacu umuntu cuti ya bose ahari yubahwe nimba yo bari karamanaginga abakobwa kabisa siko kuko uze kuraba career ya cuti ya bose kenshi akunda ku managing igitsina gore oya yaramaze kuvumbura ko ari ivyungu kandi regana ntuzeye ujya managinga Natasha yitwa DJ Rafa ego uramuzi Rafa
Rafa niwe yabitanguje atangura gukora ikiganiro yakora kuri Radio Salam. Aravuga ati ngomba nkora ikiganiro je nzora ntumira abakobwa gusa. Ni ikiganiro c'abigeme baririmba gusa. Arapambana hamana taja caramushima cavuga ati kandi iraburera ubu kuja kuja manager kandi tugiye kureba amacuti ya bose naho yoba aronka amahera ava muri abo bakobwa inshuti ya bose naho yoba yajya bro nta mahera ajya yagusa oya rega bro sikuvuga ngo kuyajya ngo kundi ahubwo aragera arayakorera aravuga ati bro aravuga ati sister dukore uko nuko ndazi uzoronka turondera aba boss turondera abaguza uzoronka ibi manager bigutama amahera muri ayo mahera rero tuyakoremwa akazi tuzokoramwa akazi muri uko gukora akazi wibuke je ndakeneye kuri hinzu ndakeneye gufungura ndakeneye kwideplacer ndakeneye kugira iki umushahara turavuga ati reka dushire umushahara rega niyo management sikuvuga ngo nujya ngo yarekuye amahera no oya ahubwo manager aravuga ati umushahara wanje ungana gutya kubandi ko ndiruka inyuma ya sat B atacho ndonka ku kwezi bizomfasha iki kubandi ko niruka inyuma ya Monia Fleur atacho ndonka ku kwezi bizomfasha iki manager ategezwa kuba afise umushahara siko easy kino kintu nababigira ngo bamanager ko arasupporting abana b'abakobwa ariko bakaca bisanga bariko bazana yambaranga mutima bako binjira mu kubasaba ibindi bintu kanaka bumve neza yuko mu Burundi biracaguye kugira tuzobone umuhitmaker umukobwa ivyo ndagisubiyemo ke uvuze umuhitmaker man tiye nibuka umukobwa wa kera urakoze cyane ntwara muri uwo mwandiko izi Ashley Diva urazi yuko haruka no gusohora indirimbo izi oya Ashley Diva numvise ngo yarakijijwe muri Kenya hariya haruka no gusohora indirimbo n'umuproducer muri Kenya jewe sinzi ko hari umukobwa muri New Jersey ndavuga kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 na kuduga umuhitmaker wa kera turamugarukako yakoze hit nk'izo Ashley Diva yakoze Ashley Diva yarasohoye indirimbo hamwe wewe uri kurayumviriza umvutunyanyo ukavuga cyane man Uburundi bwose buriko buvuga nkorako umugabo waje gose man yarasuye amahiti bro amahiti menshi sana tugarutse rero kuri uwo muhitmaker yitwa KHADJA mu mama no mu mama afise abana nabuzukuru ndibaza KHADJA twakuze tumwumva turamwiga mu bitabo muri 5e twamize gose cyane mu bitabo KHADJA hari inkuru rero iheruka kuvugwa ndetse mbere sinovuga ngo yaravutswe ahubwo ni inkuru irikiratera ikibazo byabaye irikiratera ikibazo cyane ko KHADJA yoba yihakanye Uburundi mu kuvuga mugani yabwihakanye ko mutere yavuze ati Uburundi bwaramvyaye mugabo nishimiye kuba mu Rwanda imyaka yose sigaje kubaho kwisi ntigeze yihakana Uburundi nkuko bamwe babivuga aremeza neza ko Uburundi yavukiye mu ntara ya Igitega y'intara ya Gitega bro Igitega kandi yarabivuze neza yuko je umuvyeyi wanje no Murundi papa na mama n'abarundi bavukiye mu ntara ya Igitega siko nanje niyo navukiye ariko mbaye imyaka myinshi hanze y'igihugu cy'u Burundi myinshi cyane siko ngira mvuge kino kintu wizi KHADJA rero kuri ayo majambo yavuze ko yagiye kwibera umunyarwanda ni kuvuga yagiye inyuma ya DJ Ira ujya yaheruka kuronka ubwene igihugu bw'u Rwanda hari nabandi tuzi bagiye ba DJ Bisoso ba Dr Cloud ba Ivan Muziki bandi hari nabandi benshi tuzi mani bakivumbi bose nabo ngaho munyakari cyane gose kweli sasa ubibona gute rero kuba uyu muserebre wacu uyu n'umuserebre kwisi izi ndavyemeza neza yuko KHADJA mu baririmbyi mu gisata c'umuziki apana cha sport c'umuziki aho kanu bagasura inyahara mu gisata c'umuziki nguyu KHADJA ni wari international bro cyane gose ndemeza neza yuko KHADJA twakuze tumwumva mu bitabo
radio tumwiga mu ishuri siko mu bitabo vy'ishure vy'isomero tumwigamo siko ariko iravuga kino kintu kuba yarashikirije avuga ati jewe imyaka yanje ngiye kuba mu Rwanda izi bino bintu vya showbiz biragoye neza yuko ufatiranya umuntu kanaka utarumviriza ico yashatse gushikiriza siko bro nimba neza yuko hari abantu benshi ngaha mu gihugu cyacu Burundi bavuye mu bihugu byo hanze baje mu Burundi gushika ino saha bitwa yuko ari abarundi siko KHADJA nene ndavyemeza neza yuko naho yova mu Burundi akaja mu Rwanda agahinduza nationalité twebwe turazi neza yuko ari umurundi kazi siko izi kandi kinyohera izi nuko KHADJA nene ibihugu byose yatembereyemo haba mu Faransa haba mu Maroc yiwe n'umurundi kazi nico kintu cyambo no murundi kazi ngira ndabisurinye ko ndabivuze sinzosubira kumuvuga uno mu mama canke uno kwanza namwitwa n'umuvyeyi bro ni mami bro n'umuvyeyi ndamubaha cyane siko ibihugu byose siko naho abo twoba dusangiye akazi bo bariko baravuga neza yuko KHADJA nene yuba yaradekonye ikintu kanaka bumve neza yuko KHADJA nene yabaye ihanze ibihugu imyaka n'imyaka identité yiwe haba mu Bufaransa haba muri Maroc haba muri Zimbabwe haba muri Espagne haba mu Bubiligi Belgique afite n'umugabo wo mu Belgique gushika ino saha benshi bazi neza yuko identité yiwe yuko ari umurundi siko izi naho twabonye neza yuko twagombye guha umwanya bino bintu izi showbiz yo mu Burundi kiri kuri level ya showbiz yo mu Rwanda mu Burundi twaramaze gushika kuri showbiz irenze bro sana siko sana ariko ikintu kintangaza cyantangaza nabo ba YouTuber muko mugereranya showbiz yo mu Burundi no mu Rwanda gute ntibikunda twe mu Burundi bise showbiz imaze kugera handi hantu bro sana basadbi bakilisese bakiriku ba dramati barigira hanze bakarekura marokete bagakura amashokana ucugomba kuzana amashowbiz yo ngaha mu Rwanda bro ucugomba kuzana ngo KHADJA nene ngurumva ngo yarabaye umunyarwanda ngo yarabaye kiniki ikingohera nuko ujya mu vyeyi wacu amarokete yateye mu bihugu byo hanze ni nyinshi cyane identité KHADJA nene saha bazi yuko ari umurundi kazi ibihugu byose yatembereyemo haba Espagne reka turabe uvuze ico kintu siko izi hari ibintu byo dukeneye kwiga izi inge turabe kuri Google ingene handitse kuko barahinduye reka turabe ko bahinduye kuri Google siko izi ebana ariko gace ntangazwa aga connection gagafishe ukacubona aba YouTuber bo mu Burundi ngira ngo gasopo kuri aba YouTuber bo mu Burundi afite amative online uciuza imbere y'abantu ngo urumva ngo kuri KHADJA nene ngo yagize kiniki KHADJA nene nivyo mushobora kubibona uko ariko mumenye neza yuko ibihugu byose yatembereyemo idandite n'igihugu cy'u Burundi sawa honyene ye urazi kuri eraba bro kuri Wikipedia yanditse ko gutya KHADJA nene is a Burundian singer and musician Burundian singer KHADJA nene n'umuririmbyi w'umurundi kazi urumva NIN was born in Burundi, the youngest of a family of 8. Her father was a senior diplomat and minister of the interior of the kingdom. Kingdom yande yari abagaza umengo. Yari abagaza. Ngetra. Yari abagaza umengo. Ego. Siko. Bano bayutsi bo Kingdom of Burundi yari abagaza. Yeah, bano bayutsi bo mu Burundi mureke kugereranya showbiz yo Burundi no Rwanda bro. Ikingohera nuko imbuga social media zose amakungu yose arazi neza yuko KHADJA nene ari umuririmvikazi yagukira identity y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihugu byose yigeze abamo haba Belgique yagiye arakubita amarokete ngaho muri Congo siko
Zaire zose za Maroc ibintu byose yagiye ni identity y'uko ari umurundi ariko abayutuba bacu ngaho muca muza gutanga umwanya ngo showbiz yo mu Rwanda ngurumva ngo KHADJA NIN izi reka ndabibariza abayutuba baje nga mu Burundi kubereka abayutuba bo mu Rwanda batigeze babihagararako ahubwo nuko bazukuri yari muri label yitwa BMG izi turakwiye kumenya uruhagararo rwacu man mu Burundi twaramaze kwironkera uwo bajene bako barikorera ama YouTube bako barikorera kandi kazi k'inguvu zabo bro siko bari mu vyunguka vyabo siko wowe tuza kuri kamera uri kuragereranya showbiz ngo urumva urambabarira cyane reka simba bivuga menshi naco ariko mumve neza yuko ibihugu byose kanini yagiyemo identity yuko ari umurundi kazi umwana yavukiye mu gihugu mu cyo Burundi mu ntari ya Gitega siko mumve neza yuko bino bintu abayutuba ngaye mu Burundi birazira kubiha agaciro nk'ibintu nk'ivyo sana showbiz yo mu Burundi n'u Rwanda turi kubasaza yaramaze kuduga turi kubasaza ego ari abasaza babiri man ikintu ndabuze n'ingene no gitangura mbere yitwa KIDUMU niko barasazirana KIDUMU yitwa Jean Pierre Nimbona ego Nimbona Jean Pierre ego na Vianney Nzigamasabo Vichou Love ego bari mu ngwani iteye ubwoba ego ivyo bibaye inyuma yaho ego Vichou akoze ikiganiro kwa umukubito ego akavuga ati je KIDUMU nitumeraniye neza ego aravuga narumvise yaravuze ibintu biteye ubwoba ingene KIDUMU yagirije Vichou ibintu byinshi ego urumva bro ego ubu rero hagati ya KIDUMU na Vichou ni zuguru ego bimwe mu byo Vichou yagiriza KIDUMU ego nuko KIDUMU atifuza iterambere rya Vichou aho ni mu kumutobera akazi urumva mu kumutobera akazi kandi akavuga ati KIDUMU n'abamuzisha afise ego benshi nije nabigishije baciye wanje urumva ego gusa iyo ntambara byose ugiye kubiraba ego bafiki wibaza ugiye kubiraba ico bapfa ni kimwe je naragerageje kwiyumvira ego sanga aha mu Burundi ego turafise abantu bagera kuri 3 bakora live ego tuvyemeranye ego abo bantu bakora live ego ni bande ni KIDUMU na Vichou ni Vichou abandi bantu bahari bakora live ego babita Regimo Music sabo batatu ego KIDUMU niwe yatanguye ego Vichou arakurikira ego ubu abajimo Music nabonyera ko bariko baraza ego kandi bavuza umuziki mwiza cyane tuvyemeranye cyane gose ndavyemeza rero KIDUMU na Vichou ego twavuga ko bariko bafiki muri make easy je ngiye kubiraba KIDUMU urabona ntaba mu Burundi ego KIDUMU mu gihe atari mu Burundi ego Vichou akarera bagafasha ego nibiteramo KIDUMU naheza ngo bironke uko yavuga ke hama ikindi naco baba boss bahora bakorana na KIDUMU benshi bacaba reka tubavuge aba basiyoni ego aba bafise amaresto akomeye ego boss baca bakorana na Vichou wabo boss atwara World Beach yitwa muri Van Beach yitwa Van Beach bandeka tubani bose aba bose kubera ko baba bashaka umuziki mwiza wa live baca batuma konde ego Vichou Love kubera Vichou ari ngaha ku butaka ego urabitahura ego Vichou rero ari ngaha ku butaka ego KIDUMU agacabona ati sasa uyu petit ego binaende kazi ego easy rero niyo ntandaro nibaza ko KIDUMU ego acashaka kononera Vichou ego mugabo twibukanye neza na Vichou ntiyera kuko ugiye kuraba amakomantere menshi baravuga ati KIDUMU n'umwana mubi turamuzi twarakoranye ego ugasanga abandi baraje mu makomantere ngo shango mwe ni muzinzigo ya Vichou ngo Vichou mwe muramuzi ngo nareke ngo ubuswaganye nga rero hariho bamwe bari ku ruhande rwa Vichou hariho nabandi bari ku ruhande
kwa Kidumu wewe iyi ntambara ya Vichou na Kidumu yibona gute bro Easy hari kintu ndazi warabikurikiranya cyane gose pe hari ibintu novuga neza yuko Kidumu na Vichou bariko barica new gens canke new generation iri kirazamuka bro kabisa siko baca batwibutsa Fizo na Sato siko ndabibarize gato Kidumu na Vichou muriko mufasha ki new generation muri live music bano bako baraduka kandi ababo bugiye kubiraba ego ntavyo kuvuga ngo na showbiz oya ni ebana ni bya bintu vya nyavyo niki gituma jewe imbere yuko Vichou yaravuze ingene bamwagirije ngo yagomvye kwica Kidumu ma siko baramugarira inyuma yaho mbonye izo ntambara yaravuze ati twe kuri Yanashia tuzoza twaronse umuco kanaka naragiye ndondeza Vichou cyane twari kumwe musi wa dimanche nari mu MC navuye muri iyo party ya Vichou Love the Fighter production cange nabundi rubanza ariko muri iyo staff yabo narabaje ati vya vrai nta ndirimbo mufitaniye na Kidumu na Vichou kandi burya Vichou barafitana indirimbo na Kidumu kuva bakibaho nta ndirimbo iragi bace bambarira ati twebwe nta ndirimbo dufitaniye na Kidumu pe siko ariko cyamvuga ati twebwe kuri Yanashia tuzoza tuje gutanga umuco twaramaze ikintu cyambabaje cyane ni gute musanzwe yuko muzini ko mudafitaniye indirimbo mukaza gukinisha imitima y'abano bafana banyu siko izi showbiz izi twamaze kuzirenga ahubwo ngo bari barabibitse none ibintu byo kuva muri 2018 biko bidufasha iki uno munsi yahize imyaka 7 turi muri 2025 siko biko bitwigisha iki muri ko mufasha iki new generation muri live music bano baririmbye ko mubafasha iki ariko ugwego gwabo izi twaramaze kurubona Kidumu na Vichou reka mvuge kino kintu bambabarire cyane Kidumu na Vichou babandanye barimba live music indirimbo y'amasekiri indirimbo yo muri studio kuririmbira abene gihugu cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi ibintu by'abasadbi by'abalinoji Kidumu na Vichou si level yabo kabisa siko izi kano bakumve twaramaze kubona ugwego gwabo twaramaze kubona yuko nivyo n'abakingi muri live music mu gica cy'u Burundi ivyo ndavyemeza pe yego siko ariko ugo gwego gwabo naho ruhuriye nino miziki ya badramati canke balinoji canke basadbi nta hamwe bihuriye siko ikintu kimbabaza nka Kidumu mu legend bakaca baza kuri social media urumva ngo Kidumu ngo yaragize uku uwundi ngo Vichou yaragize uku muri ko mufasha iki new generation muri ko mufasha iki bano bana bako baraduga siko ego izi hari abana benshi wabivuze mu ntango uyu mupeti yari indirimbo komsa siji uramaze kumva live yiwe live yiwe irenze ihe baba Kidumu naho bigira aba legend wumvise voko yiwe urumva neza Legimo music abo babitege bajya ba pay siko bajya n'aba grand frère nubwo ndabisaba peti mugabo barashoboye kwe barabizi siko bajya nibo ba Kidumu bo mu myakiza ba Vichou bo mu myakiza ariko mumve neza yuko Kidumu na Vichou ahubwo aho bari bakwiye gucira inzira iyi new generation nta na kimwe ko barayifasha kuza kuri social media ngo naka ngo yaragombye kunyicisha ngo naka ngo yaragombye kumfungisha ngo naka ngo yaranyigirije ibintu Kidumu na Vichou muko mufasha iki new generation muko mubafasha iki atari kubica mu mitwe siko muko muza kuri social media nubwo butumwa muko muratanga siko ahubwo ni mucinzira batoyi banyu siko hariho Legimo hariho nabandi bapete ko baraduga baririmba live music hariho bajya pete ba Olsen barimba muri ingo band hamwe hahora muri ba DJ Collie siko hariho bapete ba Shofani ego kwe ba Shofa siko bes ba walase ego siko izi hari ibintu bimwe bituma dukeneye kuza tura siko izi ari ibintu bimwe tuba dukeneye kuza turaraba bano bari legend ariko na ingo twigarutse ko yarasubiye inyuma cyane myakiyeze ndibuka ingene amakaraoke yose yari ingo ingo yari ikaze cyane ariko ubu sinzi walase ubu sinzi niyo bageze uretse Koli yaragiye none abandi bari mu biki kandi noneho na Koli yagiye batanguye gukwama bari bakwamye cyane sibyo izi gusa ubwo urazingurane yabaye ubu benshi basigaye baririmbira n'abapermana
aho babahamagaye niho baje ugiye mu kibanza kanaka walase umusanga ari wenyine ari kumwe n'abandi ukaca ugenda mu kindi kibanza usanga Olise ari wenyine usanga ugiye handi usanga kakeli n'umukobwa nawe nyine arahandi siko bisigura ingo irashobora kubita kibaho birashoboka pe na Joel nusigaye ubona ko yigira mu biraka yego ibibanza kuri anashe ubu turi mu kazi ubu nta bibanza tugiye kuza turanavuga Okay, turangiza rero kuri case ya Kidumu na Vichou. Ego. Ubabwiye iki Kidumu na Vichou babwiye iki amana abafana bakiriki? Ego. Gusa ikintu novuga coco. Ndabasabe cyane Kidumu na Vichou. Muri aba legend ivyo muri live music. Ego. Ariko abakunzi b'umuziki w'u Burundi baramaze kubona urwego rwanyu cyangwa twebwe twaramaze kubona urwego rwanyu siko mwebwe nta ndirimbo muzosohora ngo hitinge muri bya bindi byo uciye muri studio ngo uriko rayumviriza siko ahubwo uburyo bwacane mu bukuna muri live music siko Imana yarabahezagiye kuko live music nga mu Burundi ishoboye aba artiste bakeyi urazi ko Vichou avuza hafi imisi yose kundwe ego ngira siba nka lundi mardi gusa mengo oya ahubwo atangura guhera jeudi Change mercredi aravuze mercredi nta navuza buryo sinzi nzi guhera jeudi siko murabe neza yuko iyi live music ni mwebwe mu gihugu cyacu Burundi dufise mukwiye gucira inzira batoyi banyu kuko kabisa urwego rwanyu twaramaze kurutahura ni gwa rwego ko kurimba live music apari indirimbo y'ama studio cyangwa izandirimbo zikiniki bandanye basimusohora karirimbo kugira mutwibutse yuko mwabayeho muri zino ndirimbo zo kuri zo muri sekira zo kuririmbira abantu kuri stage bitandukanye na live music ikintu ndabasaba nta butumwa na bumwe muko murigisha muko muza kuvuga ngo naka na naka siko izi abakunzi b'umuziki baramaze guca ubwenge uraje Kidumu iyumvire umulegend papa wacu hariya aje ngo Vichou arigaterana amajambo Kidumu afise abana bakuze bro kandi Kidumu ni mukuru wa Vichou ageze kugira abuzukuru nimba atabuzukuru afise Kidumu arageze yuko yocera inzira ba Vichou turakeneye kubona nariko ndavuga ngo abuzukuru arabafise bakiriko siko izi turakeneye kubona yuko Vichou iyi live yo ngaha mu Burundi yayivuyemwo yajabutse akaririmbira abantu muri Kenya siko ariko reka ngaruka kuri Vichou izi bizomugorana cyane yuko yogenda kuririmbira abantu muri Kenya cyangwa Tanzania Vichou cyane muri live yiwe ari baze cyane n'indirimbo ziwe Vichou muri The Fighter Production cyaturangiza ko kano kana Vichou iga indirimbo z'abandi ba artiste benshi bagiye utsanzwanye ariko bivana na target hari target yo atari yo gusohoka ariyo kuguma aririmbira nga erega twese nidusangiye ama target abakozi b'Imana bamusengera sasa ikesi rero turafinalije ari undi mwana yitwa Dramati ego Dramati bamaze imisi bamuvuga ngo yakwamye ntabikogwa ahubwo ngo amaze imisi umengo no mu fashion model no mu model fashion ego aho yambara akagenda kifotoza amaga postinga ego Aninzo commentaire nyinshi ziko ziravugwa muri kino gihe ego urabibona gute wewe kuri Dramati nukuri reka mvuge kino kintu drama harera Imana heri umwana wa Tawusi kuva mu ntara ya Muyinga drama umaze igihe kinini pe uri hanze igice cy'u Burundi drama duhigikugwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi ntibakwibagire ubwo wewe ntiyaponyotse arashobora kuba yagiriye ko nta mipro de MC tumuramutse cyane hari mipro de MC ariko na drama vuba izi na drama turabona urwego rwiwe turakene drama turagusavye umaze igihe kinini warasohotse igihugu cyacu Burundi drama ibintu by'amafoto n'ivyo pe turavyemera kandi neza yuko mu artiste kanaka ifoto yamikenewe turakeneye igikuko cawe ni wabonye yuko DJ Fernando yasohotse mu gice cyacu Burundi ariko twarabonye resulta kanaka yuko ariko araduhora kora indirimbo yitwa Celebre na Elements mu gihugu cy'u Buganda arava mu Rwanda aragenda ikiniki siko drama ibintu by'amafoto byaturambiye ibintu by'amafoto bitugejeje hantu twereke yuko wagiye mu kazi
uri kiyo ca jami uri kirora abandi bose birebamwo siko twereke neza yuko drama wagiye mu kazi ejo uzovyuka natanguye no kubibona ku mboga ko baramudisinga bagomba bavuga ati drama mbega uri mu fashion model uri umuntu wo kuzura ifotoza ukuntu wambaye ukuntu wasohotse drama duha igikorwa canke duha coming soon uvuga ati je nagiye mu bikorwa kanaka erega nawe nyene ashobora kuba yaraponyotse izi uzikora nariko ndiyumvira ego indirimbo drama taherukira ko ni Shara hizi minsi mugabo nta mezi 3 reka turabe vyose ngaha ego Dramati aheruka indirimbo yiwe ya nyuma ego ahubwo umengo yaraflopinze iyo ndirimbo ntiyamenyekanye drama duha igikorwa ivyo nivyo kugena kwifotoza nivyo uri umu artiste nivyo kwifotoza birakenewe ariko drama hari ibintu ubu fashion model canke ibintu vyo ku aheruka sambolera iheza amezane siko ameze narakubise drama ariko mu ndwi zibiri ziheze wibuke ko yakoze featuring na KDK My Love ego nivyo ni bande bayiziza ni bande bayizi nge turabe iyo yaraflopinze oye ndakubaje ati ni bande bayizi twebwe uramaze kuyumva muri quartier muri studio ni twebwe kwe na studio ni mumaze kuyumva ko izi KDK yaramuhombe wibaze ni kubera kinone KDK none byagenze gute KDK nawe nyene yinjiye muri showbiz akuze cyane yahora yandikira ba artiste kanaka aca yinjira muri showbiz yo guterana amajambo na DJ Fernando KDK yigumira yandikira hari abantu yagumana igare Spain bro tugiye kwinjira mu mezi 5 ahubwo yayisohoye itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu bivuze ngo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu kwindwi kumunani kwicenda na mezi 4 n'igice siko ariko drama turakeneye yuko duha indirimbo uduha igikorwa siko KIDUMU umuririmbyi atezwa gusohora yatevye agateba na mezi 3 ubu rero tugira twinjire mu mezi 5 man tugira twinjire mu mezi 5 urazi nka Harmonize canke Rayvanny indirimbo basohora mu mezi 4 ubu rero siko izi mukaca mugomba yuko ibikorwa byanyu biba international mugomba ibikorwa byanyu yuko biba international siko ndabira izi Sadbi inyuma yo kuduha kilisesi hari haheze ameze ngahe acidiho dindirimbo yitwa Humutu abiri haciyemwe amezi 2 urakoze cyane haciyemwe amezi 2 Sadbi reka bandanya bayobora haciyemwe 2 bizogorana kugira Sadbi nawo mu mukure kuri bino bintu wowe drama Sadbi yari gyama ego muri kino gihe izi amakivyukiranya muri kino gihe izi Sadbi areka yaraciye ubwenge bro areka arabakura mu musaruro siko ibanze drama agira kuri ameze 5 utaduha indirimbo ukeneye kuba indirimbo zawe ziri international irabisha amaso hakujya apana muri East Africa cyangwa ngo mugwana muri Tanzania kuko bobo tuko turabugariza cyane bobo twaranabaze no kubugariza cyane imipaka siko ukeneye kuba international mumara amezi agera kurane tugiye kwinjira mu mezi 5 tandirimbo sohora wagiye kwifotoza muri mu mode uri mu fashion model siko ngo mukeneye gukura kuri hit Sadbi ngo bizimana Bubakari Karum Sadbi reka bayobore yaraduhaye kilisese abona yuko ni hit cyadutamwo Humutu shaciyemwe amezi 2 kwe ariko drama turakeneye indirimbo ivyo biboro byo kugena kwifotoza nivyo tuko turabona level yiwawe cyanga tumenyeshe neza yuko yafashe urugendo nka Amiprod MC hamwe n'abantu Timax urazi ko agomba garuke sinabonye ngo arafise n'igiteramo hariya mu Kamenge bro reka turangize ikiganiro bro tunabashimira cyane reka dushimira abantu bagejeje ikiganiro ngaha ibintu by'agaciro kuri twebwe muri abantu bacu je nitwa Batmix Easy badi kumwe na MC Gundos umuntu w'abantu dusubire duhure rero mu kiganiro c'ubutaha turabashimiye cyane ukaba wadukurikiranye ijya mbere reka nizere ko wakoze subscribe ukaba utayikoze Imana izobikubaza cyane turabakunda cyane hasta la vista